Arabona yuko twakiriwe fresh twaje gutembera haba ikibazo c'amazi mu Kajaga. Oya rumva jewe ukuntu ndahabaye mu buryo butoroshe ko kuriha birangora sifise uwunsahiriza. Jewe naragize ingorane ndagwaranja mu bitaro bantera amaserumu 30 amaboko arakongatara. Urumva atani nkako kazi koroshe nyene niyo mesu impuzu nyinshi amaboko acayongera agakongatara. Atani nkako kazi koroshe wo gukubura. Mbo ukurima sinye bishoboye kubagara umuceri sinye bishoboye nta murima afise wo kurimamwe nta naho sinoshobora no kurimirengarenga. Kimwe gusa ikintu ushoboye kudandaza no bishobora mugabe ibindi sindabishoboye ko narakongataye amaboko ntibikonda. Ni nk'ibiki ushoboye kudandaza uvuga ati jewe ndose umutahe mbe ni nk'umutahe ngana gute wumva ushaka gukoresha wumva ukoresha nk'ibiki? Mbo kubera ngahi iwacu biragoye kugira ngo ufate umutahe ntiwogira nk'umutahe w'ibihumbi 100 ngo uje mwibarabara cyo sanga ari ubusa gusa kubera amadepanse ibiki cyo sanga bizimye n'imiburi uhereye ku mutahe mutonya nyene wantaho nikora utanguza nk'ibihumbi 500 ego uwo niwo mutahe mutoya. We nk'uwo 500 umva bikoresha iki? Wo mu 500 no dandaza tomati n'ibitunguru n'uturengarenga. Ego nta kindi kintu wodandaza muraye. Nayiko ndavuga ati aha anyi wadushikije biraboneka kari mu zone ya cane gose biraboneka kari mu nzu iba yabaye cane gose ugiye kuraba ukuntu mungana wewe n'abana bawe batatu n'undi mwana w'imfuvyi uretse nawe wa kane ahantu mushaka kwaba gute bigenda gute muhifata muhaba muri maki muharara gute ko mbona umenga n'ahantu hatuya cane gose? Aha n'ahantu hatonya mugabo bugorovye urabona ko dusasomba natwegeranije aha bugorovye nca ndambura ihema gaca yigira ino jewe ndi nyina w'abana candari n'impande gutya ku ruhande abana nabo bakajyama hirya. Ego mu bisanzwe tuhajyama arabana bane nanjye ngira 5. Birababaje cyane nko kubijanye n'amagara rero amagara yawe muno mwanya inyuma yaho ikibazo c'umuzire kibaye amazi akaba menshi bamwe bagaturatura mugo w'Imana ikagufasha ukaronka aho ucumbika naho tumva bitoroshe wabanda amagara yawe yifashe gute? Cyo amagara yanje mu bisanzwe muri rusange sinovuga ngo yifashe neza gose nkubu mazimisi noneho n'imbwa yarandiye ukuguru. Ego ngaha imbwa yarandiye ukuguru hanyuma maze ikintu kingana n'iyinga ntava ngaha muhira. Urumva no twanagenda gusegerereza sinkituronka urumva iyo n'ingorane nanone itanyoroheye. Urumva jewe nari ndiko ntambuka ndiko ndagenda ngeze ahantu nyene kumubanye n'umutamakazi umwe turi duhereje kuvugana nyene n'uwo mutamakazi hanyuma ndarengana ndagenda hanyuma ngiye ntambutse nk'intambuko zibiri cana umve imbwa iturutse inyuma irafashe ukuguru nca ndikanga mpamagara Yesu canumva rero indekuye rero iciraza imbere yanje irahagarara uwo mutamakazi nyira yacaraza carayikubita kiragenda. Mbo hanyuma acaravuga ati hogenda gutware kwa muganga na hata buryo mfise acarantwara kwa muganga antwaye biranagorana kugira ngo ndonke urushinge rwa tetanus narurose ari sawa. Bakunza Black TV agese muko sawa muko bien turi mu Kajaga turi mu Kinyinya kawaida yarabona yuko twakiriwe fresh twaje gutembera tugira ngo tugane n'abanyagihugu baho nivyo mwibona ko abanyagihugu batwakiriye bidasanzwe cyane gose. Nyuma y'imisi rero haba ikibazo c'amazi mu Kajaga abatari bake bakomeje kumenya ese byagenze gute byatanguye gute twayiberetse rero abatari bake bagumye batubaza ati none bamwe bagira ikibazo c'amazi mbega ubu babayeho gute ubunyi ubuzima buhagaze gute? Nivyo twavyutsemwo kubabariza donc kubashikira kugira ngo tubafashe gutohoza uko ubuzima kuri bamwe bubayeho kuko murazi yuko abatari bake amazi yari abatwaye hama ubuzima mera nk'ubusinyuma gatoya. Uyu mu mama turi kumwe numwe mu bari batwawe n'amazi barabura aho baba baraturatura gatoya ndetse utuntu twabo turatwagwa nkuko ro muyibona uyu musi twaramutse tumuzindukaho tuje kuganira nawe yatujanye mu rugi wiwe kugira ngo atwereke ahantu asigaye yatse indaro. Reka bafaze tumuramutse. Maramutse mahoro. Mumeze neza?
turashima Imana mugabo ubuzima ntibunyoroheye. Abatari babizi uyu nyina we nyene umwe mu bari batwawe n'amazi atujanye muhira muhira aho aba sinzi aha ni wawe cane. Oya ndapanze. Hano hantu mbona umenga amazu menshi cyane gose kandi amazu meza ameze neza birakoroheye uhabaye gute? Oya rumva jewe ukuntu ndahabaye mu buryo butoroshe ko kuriha birangora. Sifise uwunsahiriza sifise icyo nkora kugira ngo ndonke amahera yo gupanga. Nk'ubu nari mpanze mugamperanya amezi 4 ejo bundi baje kutubwira yuko bazodusohora kugira ngo tutange inzu z'abandi kubera twabuze amahera yo kuriha. Mu mibereho naho imibereho ntinyoroheye. Mfise abana ndetse nk'imfuvyi. Mfise n'iyindi pfuvyi nayo kandi nato itagira kivurira. Mfise ingorane rero y'ukuntu baziga. Mfise ingorane yo kubura amakaye, kubura impuzu ndabambika, kubura ibyo ndabagaburira, kubura uturato two kwishure, ibyangombwa by'ishure. Nk'ubu mwana w'imfuvyi no kuvuga akeneye amahera kugira ngo nze rongere kumwandikisha ku ishuri. Nk'ubu yarageze WTM. Mba rero byaragoranye kubera ubuzima bwagiye butababwiza bituma adubura. Rero muri uko kudubura no kuvuga kugira ngo asubire ku ishuri ntegezwa gutanga andi mahera. Ni forome rero ntazo fise ziwe ibikoresho by'ishure nyene nawe uravyumva. Umva nawe mwana w'umukobwa akenera twinshi. Ndafise n'abandi ndiko ndigisha bagiye mu mwaka wa 4 nabo kandi urumva ibyangombwa byabo sinzobironka kuko ubumerewe nabi cyane. Ndashobora kumara n'imisi 3 ntacanye mu ziko ngenda asegerereza umuntu abashije kumfasha akampa nk'utwo ndira kurushi kugira ngo ndatuje nkaca ndadushira abana kugira ngo ntibapfe nkarengera ubuzima bw'abana. Reka tuanze tumire nkabegira mu rugo kugira ngo tuyage neza dutuje. Ahanye nkuko mubibona ni mu rugo rw'uwo muvyeyi muhereje kubona ariko atubwira yuko ubuzima bwiwe butifashe neza inyuma yuko habaye ikibazo c'amazi mu Kajaga. Aha rero niho atuye ni haba we n'abana batari munsi ya 3 bashika 3 nyene nkuko yavuze. Nahanye niho asanzwe aba. None nyuma y'ubuzima wowe warusanzwe ubayeho mu mibereho ubayeho mu buhe buryo? Jewe nyuma y'ubuzima mu bisanzwe jewe nahora nikora nkava ngaha nkagenda. Abantu benshi babazi ko mfise akazi mugabo nkagenda muri ville aho ngeze nkagenda nkakomaga nko ku rupangu bakampa nk'akazi ko kubakoropera cyangwa kubamesurira. Hanyuma bampa ivyo 2,000 cyangwa 3 nkacanza nkasumira abana. Kubw'ivyo rero naragakora nyene ndakarose nkagakora. Nagira Imana narubona ndaguyije nkayo kuri hinzu nkaca mbadarishinzwe. Ariko kubera ingorane yabaye ubu nta muntu numwe akiguha akazi. Niyi ngwara urabona ukuntu yagiyeyo none ibintu nta muntu akiguha akazi. Naho ugiye akubwira ati nanje nta mahera mfise yo kuguha akazi ndagafise mugabo nta mahera mfise yo kuguhemba. Kubw'ivyo rero byatumye ntaronka ukuntu abana biga, ukuntu abana bafungura n'uburaro. Nk'ubu urumva basohoye nzoca nja mwibarabara none nzojaye. Ndakubaze iyi nzu urabona yuko ari inzu ni ntoya cyane urevye n'abana ufise ni ntoya cyane gose irateka igongwe. Urevye n'ukuntu yubatse mu isanzwe sinzu nyene uvuga ngo inzu ihagaze neza. Abona ko ari inzu itagira intuze ya itubatse ku rwego rwo hejuru umwanya imvura ino kandi iguye urashobora kugira ingorane ugasanga no kandi amazi aramutse aje nka kera nkuko ubwambye bimeze ugasanga uratwawe. Impungenge ufise zari impungenge zimeze gute? Jewe impungenge mfise impungenge n'ubundi imvura iguye ari nyinshi n'ubundi tuzongera tugira ingorane. Nawe raba nk'aka kazi ukuntu kangana ni 25,000. 25,000 rero kubironka udafise icyo ukora ntivyoroshe. Hanyuma rero impungenge mfise nuko n'ubundi imvura iguye ari nyinshi ishobora n'ubundi kugira ngo isenyere kumbura bazoba bagipanze bagifise uburyo bwo gupanga. Mugabo jewe izongiraho ingaruka mbi kuko sinteganya neza imbere sindahabona neza ahantu nzoba ndi bamaze kunsohora mu nzu. Kuko bisaba yuko nzoca ndacunga bwije nkaca njya ku rupangu rw'umuntu hanze bwacya nkaca nzinga utuduhema twanje ubona ndarako nkaca ndatuzinga nkaca ndabantu ndadushira bwagoroba n'ubundi bigasaba yuko njya kudusasa hahandi.
nuko ubwo nibwo buzima bwanje nteganya ko nta mibereho yindi mbona maze imyaka myinshi ntagira umugabo ego uri umupfakazi ego ukaba ureze abana bangahe ndeze abana abiwanje ni batatu no w'imfuvyi agira 4 kandi bose nibo barondera atantuze atakaza ufise ukora gahagaze uvuga ati nakazi ka leta canke nakazi mfata ku munsi canke ku kwezi ego bose nije we baraba nije nyina wabo nije se wabo nije we famille yabo ego nafasha iyi nzu wavuze ko ikoteje 125 urariha neza canke hoba hariho amadeni ufise bimeze gute nk'ubu mperanye amezi 4 sindariha nababwiye yuko ejo bundi bamye ngaha kumbwira yuko bazoshiraho ingufuri urumva rero sifise handi nzoca nerekeza nzoca mwibarabara n'abana nuko gipanze ego tusubiye inyuma gatoya ko mfashanyo baroka gutanga abagenzi banyu bo hanze bamwe bari babimviriye ko bafatikanije na Black TV hari ico yo barabamariye haraho ubona yo baragukuye canke kakugeza donc nigiki wovuga kubijanye n'ifashanyo muri mwarosikiyagiye yo ahubwo Imana hezagire barya abantu bagize umutima w'ikigongwe nukuri ijya mfashanye bazanye yarankuye habi nari maze imisi ne ntacana abana badafungura gusa batonda ku babanyi barose bakagenda bakabafungurira nkavuga nti Imana hezagira abo bantu bampereye utwo kujya abana nuko bamaze rero kutuzanira akajya gafashanya yo nukuri karankuye habi naramaze imisi rengine imisi 5 abana bariko barafungura gaceri ego ndabishima cyane gose ndabishima kabisa yego abatari bake muri kino kiyacimbo aha turi cyane ngaha mu Kinyinya baratunzwe no kuri mu muceri batunzwe no kuja kubaka nk'amazu gasanga abamama bagiye nko kubabayede bafite mu kubabayede nko guheza utudobo tw'udusima wewe muri rusangi akazi ubona kakorohera ngahanyi wamukora kakore ubona akazi kameze gute jewe naragize ingorane ndagwaranja mu bitaro bantera amaserumu 30 amaboko arakongatara urumva atani nkako kazi koroshe nyene niyo mese impuzu nyinshi amaboko acayongera agakongatara atani nkako kazi koroshe gukubura mbo ukurima sinye bishoboye kubagara umuceri sinye bishoboye nta murima mfise wo kurimamwe nta naho sinoshobora no kurimirengarenga kimwe gusa ikintu nshoboye kudandaza no bishobora mugabe ibindi sindabishoboye ko narakongataye amaboko ntibikunda ni nk'ibiki ushoboye kudandaza uvuga ati jewe ndose umutahe mbe ni nk'umutahe ngana gute wumva ushaka gukoresha wumva ukoresha nk'ibiki mbo kubera ngahi iwacu biragoye kugira ngo ufate umutahe ntiwogera nk'umutahe w'ibihumbi 100 ngo uje mwibarabara cyo sanga ari ubusa gusa kubera amadepanse ibiki cyo sanga bizimbye nimiburi uhereye ku mutahe mutonya nyene wantaho nikora utanguza nk'ibihumbi 500 ego uwo ni wo mutahe mutoya we nk'uwo 500 umva bikoresha iki wompe ibihumbi 500 no dandaza itomati n'ibitunguru n'uturengarenga ego nta kindi kintu wodandaza murayi nayiko ndavuga ati aha anyi wadushikije biraboneka kari mu nzu nto cyane gose biraboneka kari mu nzu iba yabaye cyane gose ugiye kuraba ukuntu mungana wewe n'abana bawe batatu n'undi mwana w'imfuvyi ureze nawe wa kane ahantu mushaka kwaba gute bigenda gute muhifata muhaba muri maki muharara gute ko mbona umenga na ahantu hatoya cyane gose aha nahantu hatonya mugabo bugorovye urabona ko dusasomba natwegeranije aha bugorovye nca ndambura ihema gaca yigira ino jewe ndi nyina w'abana candari n'impande gutya ku ruhande abana nabo bakajya mahijya ego mu bisanzwe tuhajyama arabana 4 nanjye ngira 5 birababaje cyane nko kubijanye n'amagara rero amagara yawe muno mwanya inyuma yaho ikibazo c'umuzire kibaye amazi akaba menshi bamwe bagaturatura mugo w'Imana kagufasha ukaronka aho ucumbika naho tumva bitoroshe wabanda amagara yawe yifashe gute Cewa amagara yanje mu bisanzwe muri rusange sinovuga ngo yifashe neza gose oya mugabo ko biri kose Yesu avuga ngo tugume dushima bibi ni byiza dushima mu bisanzwe urabona nk'ubu ndashobora kumara imisi 3 umunsi ugira kane nkaronka utwo kujya natwo nyene tutamaze inzara nkongera nkamara nk'iyindi misi 4 nkongera nkaronka utuntu urabona mu bisanzwe n'imibiri yacu urabonira bikwereka ntabwo dusa n'abantu bafungura neza ego hanyuma urumva ibyo nabyo byo kuvuga by'ubuzima mbayemo muri uyu munsi no kuvuga mu by'ukuri nk'ubu maze imisi noneho n'imbwa yarandiye ukuguru ego ngaha imbwa yarandiye ukuguru
hanyuma maze ikintu kingana n'iyinga ntava ngaha muhira urumva n'utwo nagenda gusegerereza sinkituronka urumva iyo ni ngorane nanone itanyoroheye yego. uvuze ngo imbwa yarakuriye yakuri kuguru byagenze gute wayiceka ahantu abaduteze amatwi ni igiko babwira byagenze gute kugira ngo imbwa ikuje na cane yuko imbwa z'iki gihe ukunda gusanga ziteze ibibazo mbeho uragiye kwa muganga bimeze gute? urumva jewe nari ndiko ntambuka ndiko ndagenda ngeze ahantu nyene ku mubanye n'umutamakazi umwe turi duhereje kuvugana nyene n'uwo mutamakazi hanyuma ndarengana ndagenda hanyuma ngiye ntambutse nk'intambuko zibiri canumva imbwa iturutse inyuma irafashe ukuguru ncandikanga mpamagara Yesu canumva rero indekuye rero iciraza imbere yanje irahagarara uwo mutamakazi nyira yacaraza carayikubita kiragenda mbo hanyuma acaravuga ati hogenda gutware kwa muganga na hata buryo mfise acarantwara kwa muganga antwaye biranagorana kugira ngo ndonke urushinge rwa tetanus narurose ari saa moya n'iminota 45 yo mwijoro mu bitaro Press Rechar hanyuma bararuntera hari muri weekend hari vendredi hanyuma samedi nirigwaho dimanche nirigwaho rendi rero ca dusubirayo hanyuma subiyeyo arandihira itike bacu baragenda barapima imbwa bararaba mbega irafise ubumara basanga nta bumara ifise ko yari yarakingiwe bacu barambwira rero nzogende kwiteza inshinge 5 no kuvuga rero muri zo nshinge 5 maze gutegwa inshinge 2 kubera iyo ngorane yuko kuguru sishobora kugenda n'amaguru nk'ahantu ushobora kugenda amasaha 2 cyangwa isaha yose no kuvuga bica binsaba déplacement ni wacu naho rero bisi kugenda no kugaruka muri ville ni 2000 urumva rero bica bigorana ntafise n'amajana 2 biragoye kugira ngo mbe noronka nkaya déplacement no kuvuga rero n'ubu ndicaye inshinge sindazimara yego kubera kubura uburyo nuko inshinge ntwazimara kubera uburyo kandi birumvikana cyane gose urafise n'ikiguma utegereza kuja kwivuza kandi ari uko ufise amafaranga yo kuja donc ya déplacement kugira ngo ushike iyo uja kwivuza amahoro. Ivyo vyose nibaza yuko ubuzima ntibwosha mu bisanzwe birumvikana inyuma yaho imbwa ikuririye ubuzima bwe bwifashe gute mbe ubuho ukora gute winjiza gute urakora bimeze gute bihagaze gute ubuzima bwawe ko n'abana katari bakeya kandi ubona yuko ari wowe ubaronderera bose papa wo ntawe baca babaho gute bafungura gute bambara gute ibintu byose bakora gute duhisha ahubwo nuko abantu z'amafaranga yishuwe nabo nyine atarikaje mu mwanya kubera ko bari mu vacances bari mu biruhuko ubuzima buca bugenda gute muri no misi mbo muri iyi misi ubuzima ntibworoshe mu bisanzwe nk'abana banje bafungurirwa ababanyi babuze baca bagenda handi nuko bagenda ku rugo nyene barondera utwo bafungura nanje nk'umuntu yanyiyumvira ko nkabona aransanze muhira arampaye nk'insu yifu agacampa n'amajana 2 yirengarenga izo rengarenga candazi yatamavuta atagitunguru atanutwema nuko ubuzima tubayemo nubwo hanyuma yasigaye no kuvuga kwambara nk'ubu kwambara ntibyoroshe vraiment urabona nawe nanje nuko nambaye gira ngo urabibona nta nagasabune ndonka ubu nambaye ubucafu urabibona ego hanyuma abana nabo kwambara ubu hari hudutambara ngaha nari nararose umuntu yari yaracagaguye ku mpuzu ndatumusaba ubu rero umwe yarasiga atagira icyo yambara naraduteranije n'intoke gutya n'urushinge rw'amaboko hanyuma ndamushoneramwe agakanzu ubu niko yambaye ego abandi nabo nyene urumva bambaye nyene tubayabaye nyene abantu babaho sizo ngura nta mahirano ronka yo kuzigura abantu babafashisha nk'ukundi uko babatera ikigongwe bakabaha agahuzu ko kwambara naje ubwanje nambariza abantu bamfashishije yego sinaronka amahera yo kuzigura hanyuma urumva simva ngaha nyene abana baragenda bagasega hanyuma baronse bakazana babuze naho kandi nkagumaho yego
abakurikiye Black TV murumva yuko ibintu ntivyoroshe cyane gose kuno muvyeyi nyuma yuko agira ikibazo co kuva mu aho yaratuye kubera ikibazo c'amazi. Nizere yuko ijwi giwe mwaryumvise, nizere ko ivyakinye mwavyumvise, ivyipfuza mwavyumvise, gufashanya nkuko vyamye biranga abarundi kuva na kera kugeza n'ubu. Nizere yuko ari byo bigiye kubaranga nkuko mwari mwimviye n'ubwa mbere mukagarukiraho abantu bari bagize ikibazo c'amazi, niko nibaza ko n'ubu mugiye kubigenza. Mubandanyire umugira subscribe, like na comment kuri channel yacu ya Black TV kugira ngo mwabambe kwironkera ama notification. Sinibaza hari akajambo ufise kanyuma bubwira abadukurikiye. Ego akajambo mfise nobwira abo bantu bagize umutima w'urukundo, nukuri jewe umuntu yogira umutima w'urukundo akampa ahantu ushobora gukika umusaya, niyo hoba hapima imetero imwe kuri imwe, mugabo hakaba ari iwanje mvuga ati ukwezi ntikuzohera ngo baze kunsohora, nukuri uwo muntu no musabira imigisha ku Mana. Ego muratugerere kure mwebwe Imana yahezagiye mukagira ubwenge bwo kugera kure, muze mutugerere kure no kuri mudutakambira n'ahandi turago. Nibaza yuko ijwi ryawe abantu baryumvise kandi n'Imana yaryumvise. Ndagusabe ubandanye ugira ukwizera. Nizere yuko iyo umuntu ashizemwo gusenga gufatikanije no kwizera byose birikora. Ego cyane, nubundi iyo kutabukwizera ntituba tukiriho, kuko jewe ukuntu nabona abo bana ndabasigaranye ndumwe muri ubu Bujumbura ntagira naho mba navuga none Mana babana bazokura gute, mbega baziga gute, mbo acha ikubitamo n'uwo ntoye ndimvira ndamuhebe cyangwa ndavuga nto yagikorwa n'Imana. Ego ndamutora, Imana irampezagira n'ubu baraho barakuze. Ego ndategereje ko Imana izokora. Ngaruke gatoya ndakubaze uwo watoye vyagenze gute, yarabe ibyamugende gute kugira ngo arinde aviyari kugira ngo aze umutore? Uwo mwana yaje yisunze musaza we baturuka mu Kirundo, hano bita mu Kirundo. Ego hanyuma araza yisunze musaza we nasanga afise umugore, uwo mugore rero ntibahuza n'uwo mwana, akazama yamuhumbye akamwima n'ivyo kurya, umwana agateka ntarye. Ndabiraba ndavuga nti Mana ndagusabye mu mutima w'ikigongwe ntora urya umwana yaramaze imyaka 12, none bamaze imyaka 19. urumva yuko umwana arakuze, nuko umwana araza turabana. Ndamushira kwishura ariga nubariga. Ego naho byashitse kubera ingorane, bugiye umwana adafungura neza no kwishura ntibigenda neza. Murabizi namwe bamenyesha makuru, murazi yuko namwe mwaciye kwishura, iyo byashika mukagenda mutaraye mufunguye neza cyangwa mutafunguye mwarashika mwishure ntibyinjire. Ego nawe niko byagenze nk'uyu mwaka nanize yuko aja nevem ako ntibyakunze kubera ko ntiyafunguye neza, ntiyagize ibyiyumviro biri hamwe kubera kwa turaha turi hariya turi bikini bike. Ego bwacya kumva ngo baje kudusora mu nzu nawe umutima ugahagarara. Nuko no kuburana ibyankenerwanye nashaka by'umwana. Reka tugushimire kumanye duhaye. Sawa murakoze cyane, Imana ibahezagire kandi muze mugaruke mutugendere. Sawa murakoze. So bakunzi ba Black TV, nkuko mwabibonye ni mu rugo rw'umupfakazi, ubona yuko atishoboye. Yavuze ko afise abana bashika 3 areze, yavuze yuko kandi ariko agira ikibazo cyo kuribwa n'imbwa, yavuze ko kandi adafise ama déplacement kugira ngo aje kwivuza. Nibaze yuko vraiment kiganiro mwabonye ko kirabaje cyane gose, mwayibonye inzu abayimo ukuntu imeze, mwabonye antara ukuntu hameze. Umuntu w'umuvyeyi kuryamana n'abana bane na wari wa gatanu mu cumba kimwe kimeze nk'uku, abona ko ibintu bitesoni cyane gose kandi ibintu bibabaje cyane gose. Nibaze ko kiganiro wowe kuradukurikirana, nibaze yuko nahawe kugira ico ufashije umuvyeyi kugira ngo abashe kuronka ahaba heza. Ikindi acavuze ko adafise amafaranga ya location, amafaranga yahaba aheranye, mumufashe kabisa muzamukoze. Mubandanye mudukurikira Black TV. Ciao.